twaganiriye nta byinshi kuvuga mugabo reka tuje tubandanye urubanza ko twarutangwe tubandanye sivyo. Hanyuma rero amasaha ageze heza cyane, n'amazi yazinse kare mengo yarenze muri Malawi na Mozambique. Reka rero tubagire yuko hano nitwaje kubandwa, nitwaje kuraguza, nitwaje no guterekera, ahubwo twaje ku rubanza nyezina umugigwa w'abantu bazima bakora na cyane cyane kuzirikana no kwibuka ababo. Turi ngaha rero kugira ngo twibuke twongere duhe iteka rimukwiriye uno Leonard Sinzinkayo, umu artiste atari nk'abandi kuko afise ivyo yaranguye byinshi. Reka tubacire ku masonga yuko ari umu artiste cyangwa umurimbanyi, iryo jambo y'ikirundi riherutse gutorwa ngo ni umurimbanyi, yavukiye mu ntara ya Gitega, hanyuma ariga amashuri yiwe hatandukanye, mugabo kandi mu gisata cy'umuziki hambavu yo kuri indirimbo nyinshi n'ibikorwa byinshi yaranguye, ari mu batanguje Amicale des Musiciens du Burundi tuzi nka AMB ubu. Imbere yuko rero ndabasinobicisha amajambo ndabwire gusa yuko yavutse itariki 23 z'ukwezi kwa 10 1960 hariya mu ntara ya Gitega, neza neza ku mutumba wa Ntobwe. Hambavu y'ivyo rero aca agira ubugeni bwiwe yubaka ugwiwe ku itariki 19 z'ukwezi kw'icumi 1991, hanyuma ashengera ku itariki nk'iyejo haheze itariki 4 z'ukwa kabiri 2019. Uyu ni mwaka ugira gatanu ashengeye yitavye Bukama. Nkako rero tandatu ibiharuro je naradubura nabisuramwe cyane. Nkako rero ko twaje kuryoherwa, biography ni ndende no kuni page zitanu mu nkunde singenda ishike ko ubunyene mugabo ntangure nakire kwa kuni mukindi bavuga ngo yasize umwana kuko ntihambanywe ikara. Oya, yasize abana, yasize umuryango, yasize umufasoni. Narimeje kuvuga yuko yubatse ugwiwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10 1960. Yasize rero imfura, bujyana mu kirundi nabo ngo imfura na se barangana, yitwa Toussaint Sinzinkayo, mugabo aracho kwitwa All Saints. Muntiza amashi menshi bishoboka mu cyubahiro cyanyu, muri aba VIPs ndabizi, mugabo ko twaje gushigikira muntiza amashi menshi twakire All Saints. All Saints, please, ladies and gentlemen.